undabe amunyita umukozi usanga ari agahungu mwahuriye mwibarabara kagutera inda karaguhenda ubona urupango we warubamba. Ibintu byo gusasa ani mwibarabara abantu byose ndabatiye wese ndakumva neza ibintu byo gusarisha tumwibarabara vraiment ukintera wari uzi ko tutazofata ubona kuko udashaka kunyumva rero urabona ngaho no musi hanyene mwibarabara batahansinze je naho kuvana ndakumva we icyo tumvamo ni gike reka gusarisha turi mwibarabara reka kunkora ahubwiye no musi ko tutavana je nawe bibaze ko ubuzima bwo mu gisagara ko bworoshye ubuzima bwo mu gisagara ihinda wasizemo wari uzi ko izo kwijana uko nyene wari uzi ko mu gisagara ntafanda gutora kiriza je nakwiga nzo kurongora ariko ndacarondera sinde ntiharagira turakivuna none sitani warambabaje sinari nzi yuko ari wowe mpemukiye umuhungu wambwira ko nkunda wanyereka ibirengeye byose ibuka ingorane ndimo ubu singiraho ndare singiraho ndumuntu wo mwibarabara uko style ibuka amajambo basi wowe warambwira ndagusabye basi kumufata gutya reka je ndumuntu yibashinga ndagusabye reka kunkora kuri reka reka kumufata kuranca furize muzu qu'est-ce qu'il y a umeze ngo rero sinizera ngo sinzi igifaransa kumunkora kugira ngo kinyene gihari wenzo gusubita rugurutse watevye ahubwo iyo ushika nayo basi nkafuma ndanahashika ho nivyo shaka yagenze gute se umuntu ufite ibyo ni bibiki yagenze gute sister nibiki ko mbona muri ko muratata tubwire tumenye ibyari byo muri ko mufa kugira tubahanure sivyo none basha yo mungu yankwera ubwo amaze gushikana mu gisagara aragihakana stand ubu sifise nshira nayo mira tora mahindaro yanyirukanye ambwe nashaka kubona iwiwe abuzingiriye nje niyo nagushire mu nzu nta bindi mwebwe murahariramo ngaho we nibikiwe we urumva waragize chance uraronka utenera je naramubuze ubu nuvuga ngo notera inda bose nibiyashe bere ndambwira inkuru uyu rero original ahubwo yemeye gusaba inda yawe bona byumvise
wawe aho yishika kugira umaraya ntabe yakureka papa wawe bisa siri wanja neza wewe uratwaye inda canke waragize mahaje kurabona bagi ndakwingitse yakunenga nawe uri umukobwa ibi bishikiye no munsi ariko abishaka gushikira ejo nawe ushaka kumbwira ko ufise inda y'igitwaye wewe nzi ahubwo nimba wowe ubishoboye agusabye wibagire ibyabaye wibagire ibyo nakubwiye byose ugabo umfata nzobukotse umuhungu agutwaje inda arihe yaragiye sinzi nawe Sawa papa. Yego. Uriko urakora gwa rutomati. Yego. Ndabisigaye binshisha mutaha. Nukuri ndabisasiye nibikura. Izi tomati si imisigati saya mateke nuko nyene. Zizokura nuko ni gahoro. Makajyari. Oya, erega inyanya zino niko zimeze. Ariko ntacyo ubuzura rusasira. Ndazi ko ruzogenda neza. Bevya biharage wabishize ko kugira ngo dushire kuno mwungu. Yego nabishize kuziga. Sawa reka ngira uno mwungu duhave tuwushirako kugira ngo mu mwanya duhave dufungura. Ariko papa kukundi imyungu cyane nibi. Iyi myungu ntubona ndakwereka. Iyi. Aka nakaranga kabasokuru. Ngaho sanga soko nawe narayikunda. Yego. Sawa. Yewe mwana. Sharushira amazi muri dushe numva ino butinyishe maze ndayicishe. Ndakubazanya ibindi hose. jewe Kariniya waranyishe ubwira sinzogaruka umwana wanje ariko arangayikira mu gisagara cy'Ibujumbura ubu rero naje nje gukura umutima wawe ndawutware ku nguvu ko wakwiye mu ngwanje babarira ushaka ko ndakugirira imbabazi genda mu gisagara usabe ikigongo umuryango wanje n'umugabo wanje n'umwana wanje niyo nzokugirira imbabazi ndaguhaye amasaha 2 ube wamaze gushika mu gisagara ugende gusaba ikigongo umwana wanje mwana nje haba nibikima Papa jewe Kariniya so wawe yaranyishe anyaka ubuzima ku nguvu bunarinje gukura ubuzima bwiwe n'ubwiwawe ushaka ko ndakubabarira gira so wawe agende mu gisagara arondera umuryango wanje wose atari uko nawe ndamuhaye amasaha 2 yo kugenda kurondera umuryango wanje usaba imbabazi uraza umugani ndaguciriye umwana w'imbeba yazize ugwanko gwanye jewe ngende gusaba imbabazi jewe ngoma yabananiye ndakangwa n'imizimu sinjayo
jewe aya jewe vraiment sinshobora kwemera biriya bintu ngo ngende ngo ngusabe imbabazi ya mutabazi ingo narakubwiye jewe kariniya warangije wigira